Yes, one two bakunzi ba Wakalai TV, bakunzi ba show, bakunzi ba Suto achawa Mr. Vuguta, Kanyamuji Mr. Kimya Kimya, Mr. Kimya Kimya, ndabakunda cyane muri fresh, ni Mr. Tugiye show, Kanyamuji. Muri fresh. Wakalai TV, this is Waka umuvyeyi w'andi ma TV online yose ngaha mu Burundi. Muri fresh. Mwari munkumbuye guys, ni mwari munkumbuye. Murazi ko ndabakunda cyane, ndabalovinga gose, ndabakunda nayo mpamvu. Hari n'izina niswe ya acteur. Bisigura yani acteur, ndibaza mwari bonye. Rero murazi ko ndabakunda cyane. Hari impamvu nicaye ngaha, kabisa. Kandi ndifuza ko tuyaga. Murazi ko ari mwe benshi bise bakunze kwita aba boss bacu. Nukuri ko Imana nimwe muri aba boss bacu nyene, kuko izina koresha umwanya ahanini ryagizwe n'abantu badukurikirana. Hari ikintu ca mbere nkuze kubabwira, Jesse nigera nita umuntu adukurikirana ngo umufana. No, kuko natwebwe dufite ibintu dufana. Hari abafana abagore babo nka jingene mfana umugore wanje. Nije ndumufana wiwe kuko ndamuzi neza. Ariko mwe muri abantu badukurikirana kuko murakunda ivyiza, murakunda abantu babaryohera, kandi na jewe narimwe nashizwe ngaha kuri inosi kugira ndabaryohere. Je nta kindi candemye ngaha kuri inosi kugira gusa ndabasangiza umunezero, muryoherwe, mwumve muri amahoro. Rero bakunzi ba Wakalai TV, hari ikintu nshaka tuyage gatoyi. Nkene muramaze imisi mubona ntariko ndagaragara mu bikorwa. Hari impamvu ndetse hariho n'ibindi bintu mumaze imisi mubona bicana ko hirya nino. Mama akoresha umwanya aragwaye, ati umuntu ujya aragwara ntakoreshwe ikiganiro ngo umerewe gute, ntakoreshwe ikiganiro umugore wiwe ati umerewe gute, umeze gute. Nkumva neza yuko umengo hari ibintu umengo ntibigenda neza. Ino Wakalai TV ndayikunda cyane kandi ndayubaha. Ahanini rero nubaha mwebwe mudukurikirana kuko nimwe mugize twebwe, nimwe mutumye twebwe tuba twebwe. Kandi murazi neza yuko namye numviriza impanuro zanyu kuva kera. Ubwa mbere narumva koresha umwanya ntabegwa, koresha umwanya nagira ukunuko. Ariko no munsi nambara umupira usa n'ishapo, ikirato gisa n'ipantaro kubwanyu mwebwe. Nico nabikoreye kugira ndabaryohere, mbane ndabaryohera ni mwidoge, sindabasondeke, ndabaho umunezero ku mpande zose. Rero ubwo nimba ivyo narabikoze nkabashimisha, nkakora ivyo mwifuza, nayo mpamvu nakoranye inguvu nyinshi cyane kugira mubandanye muryoherwa, mubandanye muryoherwa. Hari ikintu cavuzwe ngo je ngo nagize ipfuhe. No, nta utazi kuri no umuzi neza yuko akoresha telefone ya Android. Yabonye ikiganiro kuko sinibaza yuko ari abantu ngaha mu Burundi boba bafise telefone nini batarigira babona ikiganiro canje n'umunsi n'umwe. Mu gihe muri ivyo biganiro vyanje ni kenshi navuga yuko mfise umugore. Niko ari kwigina amatavu, niko ari kwerekana yuko mfise umugore mwiza gusumba, ahubwo nuko nashaka batahura ubuzima bwanje, kuko ubuzima bwanje ntabwo buri private, ubuzima bwanje buri ouvert kuri mwebwe musanze mudukurikirana. Niyo mpamvu navuga ati ndafise umugore, ndafise umwana, nkana mu posting. Ivyo rero kuba naravuze ko mfise umugore nabikoze kugira nyene mubone ubuzima bwanje. Hari ikintu rero nshaka tuyage gatoya. Koresha umwanya yarafushe, yaragize iki? Uwo fuha yofuhira kuri rezo sociaux. Konzi nubaho umugore wanje yofuha kuri rezo sociaux, simbe nakije umuriro mu nzi wanje. Sinigeze mfuha, ahubwo nagerageje gutanga icyumviro canje, kuko ikintu cyose iyo giserutse umwe wese abafite icyumviro ciwe. Naratanze icyumviro, ndavuga ati Sauda mwana wa mama, nije nakuzanye mu kazi, sije naguhaye akazi, ariko nije nakuzanye. Umuntu wese adukurikirana arazi neza yuko arikoresha umwanya yazanye Sauda mu kazi. Bisigura neza yuko Sauda agize ikibazo, koresha umwanya arashobora kubazwa iyo ico kibazo caje gituruka, kuko bica biboneka yuko umengo ni mission naje kumutangira. Rero hari ibintu nagerageje gukora, mpanura ati Sauda nimba koko
nimba koko uri mu rukundo niwandikwe, kuko Sauda ndazi neza siwe mukobwa wa mbere mwiza mu bakobwa bose bagendanye nawe, kuko ndiyumvira impamvu abose bagendanye nawe batigeze baja ahagaragara, batigeze baba publiye nk'uku vya Sauda vyagenze. Ndavuga ati ibi bintu rero ko bimeze uku hari uwundi buseriye kanaka twoshaka kubona, tukabona impeta. Nituba twifuza ko biba ngombwa ko bambikwa impeta kubwo induru zacu ko amajambo yacu, ariko turahanura kuko baca umugani mu Kirundi bati nyakubura ikimuhanura niwe nyakubura ikimuhamba. Ntako ntagize naragerageje cyane kugira ico kintu basimbone omwe, kuko ejo nejo bundi umwigeme yitwa Sauda yogira ikibazo vyogaruka kuri jewe bwa mbere, kuko nije namuzanye mu kazi. Ivyo rero hari abantu batavyakiriye neza, ariko je niyo yari inshingano yanje. Je nari mfise inshingano yo kuvuga ati tuje mu kazi nidukora akazi, ivyo navyo bikaza duhanurane, kuko nta udahanurwa, kuko ukuri kuvuga uwukuzi ni kuvuga uwukuze. Rero nimba turi abana ariko twagira impanuro twahanura kandi zokubaka, ntitwoca twitwa abanyabyaha, kuko n'abakora ibyaha hari igihe usanga bo bari babikora bibaza yuko bakoze ivyo, ariko wahanuwe ugakora icaha hari ikintu kanaka uba wikuye ko kwanza vuga ati nka kumwe Pilato yavuga ati amaraso yiwe ntankurikirana, kuko yari yasatiriwe cyane. Naje nshobora ko nabikoze uko mvuga ati sawa komeza, ariko sinzokumva umwikomo ngo kuko ibasi utampanuye na gato nubwo atari byo twari twifuza. Rero hari ikindi kintu kintera kubabara cyane, nkashavura kuvuga neza yuko koresha umwanya yahagaritse akazi kubwipfuye. Ikintu cambabaje gose, ni ikintu cambabaje cyane. Jewe koresha umwanya hari ikintu kimwe nizera, izina mfise sirito cyane nubwo ari rito, bisigura neza yuko ntari mbuza ububasha bwo kuja kurondera media imwe muri media ziri ngaha mu Burundi ati ngo dukorane ikiganiro nshikirize yuko ntakibarizwa muri Waka Light TV, kugira mwebwe mudukurikirana mumenye neza koresha umwanya. Nimba muteko murabona ibigano vyiwe kuri Waka yuko koresha umwanya yahagaritse akazi, icyo kintu rero sinabuze ubwo bwenge bwo kuciyumvira, ni naco cagarutse kirakoreshwa mu bari basanzwe baturongoye, baragikoresha baracitanga kugishikiriza mu gihe twari twumvikanye neza yuko bitazoja hagaragara vuba, kandi nabitahuye. Ndavuga ati c'est vrai, abakunzi badukurikirana turiko turabajuragiriza. Hirya yejo mperutse guhagwarikwa mu kazi, amarira mwarize narayabonye, narababaye cyane, ntako mutagize mwaratereye n'amahera. Uno munsi mwoca mumbaza muti koresha umwanya ni kibazo c'amahera cabaye tuyarihe, ariko ntabwo ari kibazo c'amahera, ni kibazo c'imyumvikanire y'abakoresha n'umukozi. Rero jewe koresha umwanya nanse kuja ku kinyamakuru icari cyo cyose ngaha mu Burundi, ndetse n'ikitari ngaha mu Burundi, kuko notanga message mu bindi bihugu bisanzwe dukora aka kazi kamwe ati shikiriza yuko je ntakibarizwa muri Waka Light TV kandi bigakunda bikagenda neza. Rero nimba nayicaye ngaha, iyi ni Mr koresha umwanya mubona, ni uvuga yuko ari ni konti ya Gmail nakoresha muri commentaire gusa, muri commentaire sinabuze uburyo bwo kurondera YouTube channel igeze kurige iteye imbere cyane kugira ndabishikiriza ibi bintu, ariko nakoresheje igwanje nyene kugira mwe mudukurikirana. Ndize neza yuko ubu butumwa bubashikira, kuko nimwe buraba mumenye neza yuko jewe mbabaye kandi mbabajwe cyane kubona aho nari nsanzwe nisuma ntakihabarizwa bakaca bafata ya mbere mu gushikiriza ngo koresha umwanya yahevye akazi kubwipfuye. Nta muntu numwe ashobora guheba akazi kubwo gupfuha mu gihe afise umugore mwiza akunda cyane kandi banditswe biciye mu mategeko. Ico kintu sinibaza yuko coba vuba.
mfise akababaro kadasanzwe nayo mpamvu nicaye ngaha ntambara n'umwambaro wa Wakalai TV ndayikunda cyane no media ndayubaha cyane nkuko ari umuvye w'Yandima TV online nidufashe kudusunika tugera handi hantu apana guha umujigita umuntu ukaca umukura iryinyo. Ico ni kintu abazungu bakoresheje mu kugirira inabe abirabure, gaha umujigita umuntu ukaca umukura iryinyo. Ico ni kirundi mvuze ariko kiratahuritse intwari zogitahura. Ubwo rero ino logo mubona ngaha iki ni gicapo nakoze baduhaye nka certificate nk'agashimwe mu bisanzwe. Je mbona umengo ntikwije amategeko ndayihindura ndashira logo nziza nyene kwije condition yaya mabara ya Wakalai TV nkuko muyabona ngaha. Iyi ndayimanika mu nzu imbere nk'icibutso nka souvenir, ndetse n'uno mwambaro sindota ndawukura nzowambara ibihe vyanje vyose kuko Wakalai TV yambereye umuvyeyi kandi mbere umuvyeyi mwiza ndayubaha cyane ndanayikunda. Ariko ntivyari biri ngombwa yuko twomanza kuja ku mbuga hirya nino kuko abagabo barara kubiri bakaruta kumwe. Twari kwicara tukayaga ibintu bikava mu nzira. Hari ikintu nibaza rero ko bakoze ibiganiro gukoresha umwanya ngo asezeye avuye muri Waka gukoresha umwanya twaramuhanu yaranka kumva kuko intahamagawe kuri media ati ngutanga umuco na wewe abantu batahure neza ko koresha umwanya yasezeye ku bwa jalousie mwumve kimvuyemo jewe jenyene muri jewe kubera ko ivyo bintu bitabaye ni kwa gufyonda umuntu kugira ntaronka ijambo ntaronka havugira. Aka kamedia ni gato ntakona sinarinzi yuko notanga message igashika ariko nize neza yuko ino message iza gushika. Ndabakunda cyane reka manze burakupashe burako.